kwigenekerezo rya 29 ntwarante uyu mwaka 2025 imbere y'iryo genekerezo gatoya ngira mwese muba mwarabonye amasanamu yakwiragijwe y'umuntu yaraboheye amaboko imugongo n'ikiziriko ariko arahonyangwa n'uwundi amuhonyanga mu mugongo yari yubitsinda uwundi afise n'umupanga hejuru ngira ngo mwara y'amasanamu murashobora kuba mwarayabonye. Ajya rero nkuko babivuga si umuntu yari yanyurujwe ariko arahohoterwa ngaha mu gihugu mu gisagara ca Bujumbura nkuko ababikoze bashatse kubikwiragiza bisigura. Ujya muntu yaraboshe mubona yaraboheye amaboko imugongo ngo yaraboshe w'indege n'uyu mwabonye uyu munyeshuri yiga muri kaminuza ngaha muri kaminuza y'Umwizero Université Hope yiga kandi mu mwaka wa kabiri w'ubuhinga bwo kubaka n'umukongomani avuka i Bukavu. Niwe ujye ubona yaraboshe murabona ko ari umuntu w'inzobe nyinshi niwe uyu nyene aha nuko mubona yambaye agahuzu kuri rya masanamu murabona ko yaraboshe kandi atagahuzu yari yambaye ahagazwe ko ariko aho nyangwa n'undi muntu yirabura afise igipanga ujya yamuhonyanga n'ubu nyene mubona bari kumwe ngaha. Nukuvuga rero bariko barakina kugira ngo ayo masanamu maze kuyafata bace bayarungikira umuvyeyi wabo ari Bukavu yitwa Bahati Jean Bosco kandi bamubwira bati ngaha mu Burundi banyuruje bagira mubwira ati ngaha mu Burundi abantu banyuruje bagira banyice ngaha mu gisagara ati utarungitse amadolari ibihumbi 10 by'amadolari yarasaba se wiwe yamuvyara ati utarungitse ibihumbi 10 baranyica turamwica umuntu amurungikira ry'amasanamu kandi yagiye gufatwa maze kurungika amadolari 500. Ayandi ntayo bakirungika ko igipolisi caciye gikora amatoza n'ingoga gica kirafata aba bantu bose. Tubabajije gituma bagize ivyo uyu mukongomani yagiriwe yakinye rujya ruhara go kuba ari we agirirwa bijya kaboka kujya avuga yuko se we ngo asanzwe atunze ngo afite amahera menshi ngo ariko ngo ntamuhe amafaranga akwiye. Mugabo murumva yuko yari yaramurungitse ino ngaha mu Burundi aramwandikisha muri kaminuza yarazageze mu wa kabiri kandi hose yamurihira nta na kimwe yabura. Mugabo urumva ko ayo yamuhata yashima avuga ngo ni make yashaka bamurungikire izo dolari ibihumbi 10 z'abanyamerika hanyuma ujya mu Burundi nawe yakinye rujya ruhara go kumuhonyanga nipa afise n'umupanga muca mwumva yuko yociye amuhako iyo amafaranga yose aza agashika. Vyabo ba mbere izo mpunzi z'abakongomani bakoze vyaba ivyaba bakoze byose bicafuza ishusho y'igihugu c'Uburundi, ishusho nziza y'igihugu c'Uburundi kandi bigatuma hanze abantu baca bibaza ko mu Burundi ari igihugu agateka kazi na muntu katubahirijwe kandi kubahirijwe ijo n'umutaka mbere n'ikimenyamenya cyo kubahirijwe nuko ubona nabo bagerageza gukora ivyo baca bafatwa ubwo nyene hama tugaca tubabereka. Ico twokwibutsa ngaha nuko nkuko musanzwe mubizi sijya mbere tubazana ngaha tubereka abantu bafashwe muri ubwo buryo bashatse kwinyuruza babikina kujya nyene muzi bakina amareresi barabikina kujya bakina amareresi bagabitegura bakabisubiramwo kavuga ati ngaho wabikinye nabi ngaha subiramwo ugize ukuntu bazobona ko vyo bavyari vy'ukuri subiramwo ugiruko induru usubiramwo ikomuko barabikina neza hama bakabifata amasanamu bagaca bashira kumugaragara ati abantu abansi b'u Burundi bagaca babisimbira ko bati ni murabe mu Burundi bikogwayo mu Burundi barahungabanya gateka kazi na muntu ni murabe ivyo bagirira abene gihugu ngaha mu Burundi. Twarongeye ubutungane kugira ngo bahanigwe ico caha cyo gushaka kwiba bakoresheje uruyeri
bongere bahanigwe kandi niki caha cyo gucafuza ishusho y'igihugu. Ivyo rero bikaba bija muri bimwe byo guhungabanya umutekano ngaha mu gihugu ngaha hagati mu gihugu. Bacakorerwa rero amadose kugira ngo bace barungikirwa ubutungane. Ubutumwa rero twashaka gutanga inyuma y'ibi duhejeje kubabwira nuko gushika nuno munsi hakiriho abantu bagikina amareresi abafite intumbero yo kwiba bakoresheje uruyere kugira barungukira amahera canke abafite intumbero yo kugomba gucafuza igihugu n'inzego zacu mu gushaka kwemeza ko mu gihugu c'u Burundi ibintu vyayangaye ko agateka kazina muntu birirwa baragahungabanya ijoro n'umutaga. Arico gituma rero tumenyesha abarundi bose n'abandi bose bariko batwumviriza yuko amasanamu canke amajwi baba bumvise avuga cancana yavuga ibi vy'ivyaha bavuga boza barayitondera cyane. Amenshi abara amasanamu abantu bikiniye bakabifata nkuko abamubona babigize bafise izindi mvu. Uzobona amasanamu canke amajwi akumva muteye amakenga tubatera kamo ko guca bitura inzego zijejwe umutekano zijejwe mu matohoza kugira zirabe neza ivyo ari vyo. Dusanze ari ibi bikinira kugira ngo barondere amafaranga canke kugira babeshere bacafuze ishusho y'igihugu duheze tubakorera amadosiye tubarungike mu butungane babihanigwe. Dusanze ari ivy'ukuri abene kubikora barondegwe nabo nyene bakorerwa amadosiye barungikirwe ubutungane kuko nta muntu numwe Uburundi n'inzego zabwo zishobora kwemerera ko yohungabanya agateka k'abandi muri kino gihugu igihugu gifise abagabo.